Itekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uno mwaka tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka hanini ko yariko haravugwa mu gisirikare c'u Burundi. N'amakuru tuza kugaruka ko biriko birakorwa n'indongozi nkuru z'iki gisirikare aho mu biro bikuru vy'igisirikare muri leta majoro hariyo vyinshi biriko birakorwa. Ni mu gihe hari amakuru ariko avuga ko hariko harategurwa ibikoho vya muzinga bimwe vyoba bigiye kwifashisha mu gucungera imbibe z'igihugu. Ngubu igisirikare bari kuvuga ko barikanuye cane, nyuma yaho bariko baravuga ko hari abamaze gufatwa bahora bagwana mu gwire de tabara bari baje gusuma urusaku mu gihugu c'u Burundi. Murano makuru turaza kugaruka ku biriko biravugwa mu gisirikare mu buryo burambuye. Gusa imbere yuko tubibabwira ko benshi bibaza ingene igisirikare c'u Burundi cahora kuva kera kiri bitumwa ko kiriko kirananirwa muri Nord Kivu. Tubibutse yuko igisirikare c'u Burundi casuwemwo mu mwaka w'2004 citwa izina rishasha FDNB risubiriye FAB Force Armée Burundaise, ryari ryarashizweko mu mwaka w'1960. Igisirikare c'u Burundi FDNB cabayeho biciye mu biganiro birebire vyashitse ku masezerano atandukanye yo guhagarika intambara no gusubiza hamwe y'Arusha mu gihugu ca Tanzania yo kwigenekerezo ya 28 mu kakaro umwaka w'2020. Ico gisirikare kikaba kigizwe hane n'abahoze mu gisirikare ca kera hamwe n'abasirikare bavuye mu mugwi yitwaje ibigwanisho yaho zigwana abitwa ba PMPA. Abo banyuma n'abasendede FDD, CNDD ya Nyangoma, FNL hamwe n'ayandi mashami atandukanye, Icanzi, Agatogwasa, Gatayeri na Florina. Twibutse muri rusange ico abantu bakeneye kumenya gikomeye, indongo z'igisirikare ca kera zaratanze ibihano ku basirikare bahoze ari abo mu gisirikare ca leta bari mu gasho, butuma hirukanwa abasirikare benshi bari bitumwa ko mu ntambara. Nubwo biruko ukuba igisirikare kirimwo imirwi itandukanye ntivyakibuje kwiyubaka no kwikomeza kugira ngo cerekane ubutwari bwaco muri Somalia imbere y'imigwi y'iterabwoba Al-Shabaab kuva mu mwaka w'2007, imyaka 3 gusa inyuma y'iyubakwa ryaco. Ubunyamwuga bwaco bwaraniyerekanye kandi muri Republika Centrafrica, muri MISCA inyuma ya MINUSCA kuva mu mwaka w'2013. Kubwo twigoro twa bamwe mu ndongo z'igisirikare zarungitswe kunonosoza abanyamwuga igisirikare bahuye n'ingorane za politiki canishamwo ya CNDD FDD ngo yamishira imbere kuva bakiri mw'ishamba cane mu kugwanya abasirikare bahoze ari abo mu gisirikare ca kera. Hagati y'umwaka w'2005 ndetse n'umwaka w'2010 haravukishijwe imigwi yitwa Nonoka ku ntwazangabo z'abasirikare n'iyindi y'ibisongerezi. Abayigize barabahoze ari abagwanyi ba CNDD FDD, umugwi wahoze ari uw'abagwanyi b'abahutu wahavuye uba umugambwe uri ku butegetsi mu mwaka w'2005 bivuye ku masezerano ya Arusha. Ngo kudahana rero ivyaha vy'agahomberamunwa vyakorwa n'indongo z'igisirikare ca CNDD FDD nka Koloneli Bangira inama yarongoye akarere ka kane k'igisirikare umuhinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi ntawovuga ko vyijanya. Kuva mwaka w'2010 gushika mwaka w'2015 vyaraboneka ko hashobora kuba akaga. Kubw'intureka z'inyuma y'amatora y'umwaka w'2010 n'igandagurwa rya bamwe mu banywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi cane FNL na MSD, umugambwe CNDD FDD wongereje akariro mu mabi wariko urakora nk'uko bivugwa na bamwe. Hamaze gutoroka zimwe mu ntwazangabo za FNL nka Aloys Nzabampema yashinze umugwi w'abagwanyi muri Sud Kivu mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Ubutegetsi ngo bwiyumvise ko bugeramiwe n'ivuka ry'umugwi w'abagwanyi. Ubwo butegetsi rero bwaciye bwigisha urwaruka bwabwo kugira ngo bugire igisirikare cyo ku ruhande, urwo narwo rukaba rwarakoze ivyatumye Nations Unies zirwita inkorabara. Kimwe mu
imigabane n'inyigisho za gisirikare zahabwa imbonerakure mu kiyaya ca Rusizi muri Kiribaho Ndezi mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Inyuma y'izo nyigisho za gisirikare, imbonerakure ziyumvisemwo ko ari ntakorwa ko zishobora gukora ivyo ari vyo vyose, ngo zarashobora kwihana uburenganzira bwo gutera no gukubagura abasirikare n'abapolisi atabwoba bw'uko bohava abakurikiranwa. Uburorero bumwe twotanga ni Kanyosha na Gihosha i Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi mu Kirundo. No mu Kirundo mu buraruko, imbonerakure zakorewe mabi ntaco zigeze zinona. Inyigisho za gisirikare za Kiribaho Ndezi zatumye haba ibihume nka Rukoti mu gisagara ca Bujumbura no mu makomine ya Mugongo na Manga, Rusaka na Gosozi mu ntara za Bujumbura na Mwaro hagati hashira uburengero. Uretse urwo rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD imbonerakure, abasirikare baturuka muri CNDD-FDD barabonetse ngo mu bikorwa vy'ububishaho babonetse bariko barakubagura mbere bakanica bene wabo ubumuheto bahoze mu gisirikare ca kera. Ibi rero akaba arivyo vyabaye Karusi hagati hashira ubuseruko, aho intwazangabo yitwa Wakwanza yishe igisongerezi c'ipete rya Premier Serija Majoro yavuka mu rya Rusera imuramvya hagati mu gihugu. Iyo ntwazangabo Wakwanza ntiyigeze ikurikiranwa. Nubwo hari utwigoro n'ukwitanga kw'abasirikare b'Abarundi, ubutegetsi ntibwigeze buha iteka rikwiriye abasirikare b'Abarundi baguye ku rubuga rw'intambara bari mu bikorwa vyo kugarukana amahoro mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ndetse n'ahandi. Aha tugiye kubaha uturero, hakaba ariko harimwo General Major Juvenal Niyoyunguruza, General de Brigade Salum Ndikumana, Colonel Nayobu umuganga wabo, hamwe na bamwe mu basirikare b'Abarundi biciwe muri Somalia kuva mu mwaka wa 2015 gushika mu mwaka wa 2020. Imigumuko hamwe n'itembagazwa ry'ubutegetsi vyaburijwemwo n'amaraso agaseseka. Ni mu gihe mu myerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo c'umuhisi w'igihugu Petero Nkurunziza, y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yaraburijwemwo n'inguvu zidasanzwe. Iyo myerekano ariko bamwe bavuga ko yari iy'amahoro, abandi bakavuga ko yari iyo gushaka gutembagaza ubutegetsi. Igeragezwa ryo gutembagaza ubutegetsi vyanse ku igenekerezo ya 13 Rusama ryerekanye ko vyanse ko igisirikare c'u Burundi kinywana neza, mu gihe ababikurikiranira hafi bakibona nk'ikinyabuhinga. Inyuma y'iryo geragezwa ryo gutembagaza ubutegetsi ryanse, zimwe mu ntwazangabo zarahagaritswe hamwe n'abo zitwara, izindi zirahunga. Abasirikare barabuzwa irengero inyuma yo kunyuruzwa n'abakozi b'igendereza, abandi baricwa na Colonel Darius Ikurakure n'abasirikare bari bacuditse nawe nka Premier Serija Major Ndayishimiye n'abandi benshi. Intwazangabo z'ipete rya generale n'abakoloneli barishwe ku murango izuba rivata nkurikizi, kandi ubutegetsi ntibigeze bunakora amatohoza. Aho twavuga nk'igandagurwa rya General Adolphe Nshimirimana, General Atanazi Kararuza n'intwazangabo zari mu karuhuko k'izabukuru nka Jean Bikomagu na Rufyiri. Urupfu rwa Adolphe Nshimirimana nirwo nyene rwegeranije ubutegetsi, aranahabwa iteka na Nkurunziza mu gutanga itangazo ku Barundi. Mu kiringo ciwe cose ca gatatu, Nkurunziza arashoboye gukina umukino w'ubwoko kugira ngo agume ku ntwaro, anakura ubumwe bwari bwaranze abakoze imyerekano bakanagerageza gutembagaza ubutegetsi. Ugutakaza inguvu kw'igisirikare vyaraboneka ko bishobora kuhaba, ariko co kwishimira ukwitanga kw'ingabo zacu ziri mu bikorwa vyo kugarukana amahoro mu mahanga, cane cane muri Somalia mu murwi wa AMISOM. Igisirikare catanguye kumva ko ibikorwa vyo kugarukana amahoro muri Somalia biriko birahera, gifatiye kw'igabanurwa ry'ingabo zacu mw'ihindurwa ry'izina ry'ibikorwa ryavuye kuri AMISOM rija kuri ATMIS. Hagati aho haribonekeza agashavu kenshi mu basirikare bava muri ivyo bikorwa vyo kugarukana amahoro, kuko barashobora gutaha imbokoboko inyuma y'umwaka wose bari ku bikorwa, canke mbere umwaka urenga, mbere n'ishumbusho yabo idatanzwe ku bubiko bwabo mu mabanki.
Muri uyu mwaka mu mwaka uheze w'2023 umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yarongeye imishahara abasirikare bose ku rugero rwose. Ivyo vyatumye abasirikare bashima, ariko uko gushima kwamaze umwanya urumara bivuye ku buzima buzimvye hamwe n'ibikorwa vyo kugarukana amahoro muri Nord Kivu kurwanya M23 ku bw'amasezerano hagati ya Tshisekedi na Ndayishimiye. Abasirikare b'u Burundi bapfa nk'isazi ku rubuga rw'intambara, bamwe mbere bakagirwa imbohe n'abagwanyi ba M23. Ese twosigura gute uko gusubira inyuma kw'igisirikare cy'u Burundi cahora aho bitumwa ko mu mwuga? Ubwa mbere ivyo bikorwa batumwamwo ni vyo mwibanga. Abasirikare barungikwa muri Kongo ntibazinanye kuko batoratorwa mu makamba atandukanye. Ikirenze ko baje kurwana ku ruhande rwa FARDC bambaye umwambaro w'igisirikare ca Kongo n'interahamwe FDLR na Wazalendo, imisore y'inkorabara ishigikiwe n'abategetsi ba Kongo. FARDC, FDLR na Wazalendo barabarusha ibigwanisho. Ivyo rero bagiye kurwanya umugwi M23 nta bumwe no gufashanya kw'ingabo. Bimaze kuba uko abasirikare baba bagiye kugarukana amahoro baca bumva barahenzwe. Guhemukirwa ubwa mbere kuko bagiye batabwiwe ikibajanye, uguhemukirwa kandi kuba babona bambaye umwambaro w'igisirikare ca Kongo wambawe kandi n'aba FDLR na Wazalendo. Guhemukirwa kandi kuko bwaba ubutegetsi canke igisirikare nta numwe yemera ko bari muri Nord Kivu, nubwo hari abapfa bakomereka bafatwa mpiri n'ababurwa irengero, bikerekana ko ivyo bikorwa ari vyo mwibanga cane. Abanze kuja kurwanya M23 bo bariko baraborezwa igufa mu busho mu Burundi. Ngariko ingaruka ry'isamburwa ry'igisirikare ubu kigizwe n'abacitse intege nabuze agashavu ntizosiga barongoye igihugu bigira ko barusha abakomeye babayeho. Ni ikibazo ngo c'umwanya gusa. Ngaya rero amakuru ariko aravugwa mu gisirikare cy'u Burundi. Vyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo tuzucikanwa nawe dushikiriza, usangiza n'amakuru bagenzi bawe kandi aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuhoza TV muhezagirwe.